Nshuti bagenzi b'ikinyamakuru Itara Burundi turahaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye. Reka tubabwire amakuru avugwa kuri uno munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Amakuru mushikirizwa na Jerome Kazabukeye. Kuri uno munsi umuhari M23 AFC usanzwe ugwanira mu buseruko bw'igihugu ca Kongo kibanyi wagabishije abasoda b'u Burundi ubasaba yuko bova ku butaka bw'ico gihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahari ya Addis Abeba yabonanye n'umukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Tubamenyeshe kandi ko n'u Burundi bwaraye butowe kugira ngo bube butware icegera kuba icegera ca mbere c'umukuru atwara ubumwe bwa Afrika. Reka tugende ingingo ku yindi. Uno munsi igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 umuhari AFC M23 washize ahabona itangazo aho wasavye abarundi kuva ku isi yo muri Kongo ubunyene bacumva rino tangazo. Umugwi M23 uvuga yuko abarundi bagize ibitero bimwe bikomeye muri ico gihugu aho bahungabanije agateka kazina muntu bakica abantu cane cane bafatiye ku bwoko hama bigatuma abantu habaho ico bise crise humanitaire kugira ngo nukuvuga ngo abantu barabuze ingene bafashwa kubera abarundi bariko baragwana muri Kongo. Mu makuru yejo twarababwiye yuko abasoda bo muri b'abarundi bavuye aho bari i Bukavu bamanuka Uvira bagenda bariruka aho bari bacunze ikibuga c'indege c'Ikavumu naco kikaba cari gifashwe n'umuhari M23. Muri iryo tangazo rero bavuga yuko basavye abari ahitwa Nkomo Nyangezi abari mu kiyaya ca Rusizi n'ahandi hose ahegereye gutaha bacumva rino tangazo. Iryo tangazo rikisohoka twumvise mu Burundi naho haci haba isekeza ryo kwiruka ku bantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aha akavuga ko hafashwe abanyeshuri benshi b'abanyamurenge bahora biga mu mashuri y'Ubujumbura, hafashwe n'abavuga ururimi n'abanyarwanda hamwe n'abandi bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakavuga yuko bafashwe bakurizwa amakamyo, bamwe bakaba bavuga ko bajanywe i Buringa nkuko bimwe tubisoma mu kurubuga rwa Pacifique Ninazwe asanzwe arongoye ishirahamwe Fokode. Amakuru yamushikiye bavuga yuko ikibarindiriye ari ibintu bibiri, haba gusubizwa muri Kongo canke kujanwa mu makambi y'impunzi. Urwanko rw'abatutsi bava muri Kongo rukaba ariyo mvugo imaze iminsi itembera cane cane mu Burundi, aho mbere abatutsi bo mu gihugu c'u Burundi basigaye bagirizwa ko ari vyitso ngo bavugana ngo n'abari mu Rwanda. Ivyo bakaba benshi bafise ubwoba yuko hashobora kwaduka ubwicanyi bw'ikivunga barafatiye ku majambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza mu Kirundo, aho yasavye abarundi kutaryama umukondora zosi. Abarundi rero bakibaza nimba uwo baremesheje ariwe abasaba kugira ngo barare magabo uwuzobabwira ngo batekane ninde. Ivyo rero bikaba ari kibazo kiri hari muri no minsi, hari ubwoba bwinshi. Murumva nk'abantu bahora bapangishije abo banyamurenge n'abanyarwanda bari Bujumbura yuko ari kibazo kuko batazi iyo babajanye. Donc muri ico gihe rero akaba biboneka yuko umuntu ari mu gisagara ca Bujumbura avuga ururimi rw'ikinyarwanda atamahoro afise, kuko n'umwanya nabo batarafata bashobora kubafata. Kandi twari tuzi yuko Uburundi n'u Rwanda ari ibihugu bibanyi bahanye abageni kuva kera, kuko murazi ko hariho abanyarwanda bahungiye mu Burundi baba bo mu bwoko bwose,
bahahungiye, hari abahungiye baciye muri Congo, hari bahahungiye bagenda 1993 mu ntambara batasubiye inyuma. Eka ni igihugu cahoze ari kimwe ku buryo bigoye kuvuga ngo wobura umuntu n'umwe avuga ururimi rw'igihugu kimwe mu kindi, kuko basangiye abageni kuva kera. Vyumvikana yuko hariho abana benshi bavuka ku bavyeyi umwe avuka ku munyarwanda no ku murundi basangiye abavyeyi, ugasanga kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda biba vyoroshe, ariko muri no minsi bikaba vyabaye icaha mu gisagara ca Bujumbura. Ntitwashoboye kuronka utwara igisoda c'Uburundi canke ukivugira kugira tubwire nimba abo basoda basabwe kuva muri Congo bagiye kubikora. Ivyo ngira tuzobabashikiriza mu makuru yo hanyuma nitwamara kuronka amakuru nyayo ajanye n'ico babivugako. Eka n'amakuru ajanye nabo iyo babajanye ntitwamenya haba igitigiri canke iyo bajanywe, aya makuru tukaba tuzoyabashikiriza. Nkuko rero nabababwiye kandi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze iminsi mu rugendo mu gihugu ca Ethiopia, aho yitabiye inama igira 38 y'abakuru b'ibihugu n'amareta vyo muri Afrika. Akaba n'umunsi yabonanye n'umukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres, bakaba bavuganye ku bijanye n'umutekano n'ubutunzi hamwe n'imibano, cane bavuganye cane n'ubiriko biraba vy'umutekano mu karere, ivyo muri EAC muri rusangi, cane rero mu gihugu ca demokarasi iharanira intwaro rusangi ya Congo. Umukuru w'igihugu rero akaba ku munsi w'ejo ariho batora Uburundi kugira ngo bube icegera ca mbere ca Union Africaine. Ico gihugu rero kikaba kigiye muri ico kibanza mu gihe gisanzwe gifise abasoda muri Congo. Tukaba twiteze ko hari ikintu kizohinduka, kuko umuntu ari muri uko rwego adaheza ngo akore ibinyuranye n'ivyo amasezerano ya Union Africaine avuga ku vyerekeye haba ari imbibe, haba ari gukorana mu vy'umutekano n'ibindi. Reka tubihe umwanya turabe iyo bitera bija. Kugira rero ngo turangize amakuru y'uno munsi, twoyarangiriza ku makuru avuga ku ndongozi yo mu gipolisi bita generale wa Kenya, bivugwa ko afise umugambi wo kugandagura Pacifique Ninihazwe, umukuru w'ishirahamwe Focode. Nkuko turiko turabisoma ku mbuga ngurukana bumenyi, uwo mugenerale mu gipolisi aravugwa ku mabi menshi yagiye akora kuva 2015, aho yiruka cane kuba biyamirije ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Rero nshuti mwari mwadukurikiranye kuri no makuru, reka tubararike mu makuru yacu yo hanyuma. Mwari kumwe na Jerome Kazabukeye, naho butaha.